Niki gituma tutama ivyamwa vyiza kandi ibikenewe vyose twarabihawe n'Imana? Niki gituma tutabungabunga isi n'abayibamwo kandi ibikenewe vyose Imana yarabiduhaye? Mu gisomwa ca mbere cyo mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya, nyene umuzabibu aribaza igituma umuzabibu udatanga ivyamwa kandi yarakoze ibikenewe n'ibishoboka vyose kugira ngo were ivyamwa vyiza. Raba namwe, yateye imbuto nziza, ayitera mu butaka canke mu isi nziza, arayitabira, arashiramwo ifumbire, arashiraho uruzitiro kugira ntihagire abawonona, aranashiraho abakozi kugira ngo bawukorere neza, ariko ntiwigeze wera ivyamwa. Nyene umuzabibu akibaza ati, niki ntakoze kugira imizabibu yera ivyamwa? Ko vyose nabikoze, habuze iki? Nico kimwe n'abakozi twumvise mu nkuru nziza, bari bashinzwe umurima w'umuzabibu. Shebuja yarabahaye ibikenewe vyose kugira ngo bamucungire umurima, bawukorere neza kugira ngo agarutse azosange waramye ivyamwa vyiza. Ahubwo agarutse yasanze bararyagaguye aba yarungitse, bamwe barakubise bacika intere, abandi baterwa amabuye, abandi mbere baranicwa. Nyene umuzabibu nawe ari we nyene umurima akibaza ati, ko nakunze abakozi banje nkabakorera ibikenewe n'ibishoboka vyose, niki catumye bigenza uko? Niki catumye badakurikirana umurima wanje neza ngo nzogaruke maze nsange umaze kwera imbuto? Bavukanyi dusangiye ukwemera, ibi bisomwa vyeranda biratwereka ubwiza n'ubuntu bw'Imana. Imana itanga ivyiza, ikaduha ivyo dukeneye vyose ku buntu atakiguzi dutanze, kandi biranatwereka ko Imana idukunda kandi idufitiye icizere. Iragerageza kuduha ivyo dukeneye vyose kugira ngo twame ivyamwa, ikanadushinga umugambi wayo wo kubaka ubwami bwayo ku isi no mu bantu biciye mu vyiza idukorera, ari naho icidusaba kugirira ubuntu abandi. Ivyiza Imana iduha tukabivyaza umusaruro, tukabisangiza abandi, tukabifashisha abandi. Umwe wese agaca yibaza ati, none ivyiza Imana yaduhaye tubikoresha gute? Ubwo ubwenge Imana yampaye ndabukoresha mu guteza imbere abandi canke ndabukoresha mu gusambura kiremwa muntu? Umubiri n'ibihimba Imana yampaye, ubwo ndabikoresha uko Imana ibishaka mu guteza imbere kiremwa muntu? Aha rero turategera neza ko ivyo dufise vyose, haba ubuzima, ingabirano dufise n'ibindi vyose dutunze, ari ingabire y'Imana, kandi dukwiye kwiteza imbere mu gufasha abandi, mu kubungabunga no guhindura isi hamwe n'abayibamwo bose, biciye mu kubaha ivy'Imana yaremye, kandi tugafasha kugira isi yama ivyamwa vy'urukundo, umwumvikano, ivyamwa vy'amahoro n'ivyamwa vy'ubutungane. Nimuze rero dusabe kugira ngo ivyiza n'ingabirano Imana yaduhaye ntitubipfishe ubusa, ahubwo dufashe kugira ngo isi n'abayibamwo bose batere imbere ku mutima no ku mubiri. Amen.